Okay, umunsi w'abadamu turawiteguriye neza kuko byose turabishoboye, iby'abagabo bakora natwe turabishoboye. Twebwe turakunda kuronka nk'ingorane nk'abakiriya bakaza nyine bakatugora ariko twihangana. Yego hariho nk'abakunda abahungu twe abadamu bakanka kuri abamenyeye abahungu ko aribo babasokoze. Ingorane duhura nazo mu rugo ni nyinshi, hari aho utaha bwije kubera akazi, umugabo agashika gushwanira ngo watashe bwije kandi abazi akazi wiriwemwo. Turabasaba baze barabakebura babumvishe natwe ko turi abanyabikorwa, iyo tubasiguriye ko twacerewe duhuye n'ingorane kanaka babanguke kutwumva. Ingorane duhura nabyo twe duhora gukora ibintu by'ubuvanderi, tukarangura ibintu tugatembereza ku bantu kugira ngo badushorere, ariko ari igihe ugatanga amadeni uje gusaba amahera, hari abandi bagutuka, hari n'abandi batagutuka ariko bakakubwira ngo genda garuka, genda garuka. Je mu bisanzwe nkunda umudamu nkanje, ko nkora mu mutwe kubera nta complexe numva, nta kibazo ntoba ntiyogeje mu mutwe yumvise kaudere kabi yumva ntacisha mu ijisho, urumva ni sawa arankebura. Kubera akazi n'umwete no gukunda akazi. Nivyo tukwiye kunganya kuko akazi umugabo akora natwe turagashoboye. Kwanza ahubwo twebwe dufise umwete kubasumba, byose turabishoboye. Cyo gituma tutegeza kunganya. Abagabo bariho mu buterere aho bafuma usanga umugore n'umugabo kubera ubuzima bose bagasenga bave hasi nabo bagende kurondera nk'abandi kubera ibintu by'ubumara naco bimaze. Hajya ushobora gukomereka ukabura umuntu wo kukuvura, hajya ugasanga wuriye n'umugabo mw'ibarabara akakubara ngo je ndagukunda, kumbe hajya ariko arakubesha, ariko wikorera akazi kawe naho yaba make wayaronse. Icyo tubasaba leta nuko akazi umugabo ashoboye natwe turagashoboye, nimba ariko kunyonga umuduga natwe bakaduhe, akazi ko akariko kose umugabo ashoboye natwe bakaduhe.